musitanteri wa komine Muyinga, mbega imigambi y'iterambere hano muri komine Muyinga itugwanwa gute? Mu manama musitanteri agenda arakoresha bene igihugu mu mitumba, nubwo baba barashikiritse ibibagoye, araheza kumva ibibahanze gusumba ibindi, hanyuma rero agaheza akabitegekanya afatikanije na conseil communal, bakaba ibyo baca bashira mu bizorangurwa mw'uwo mwaka. Navyo murabizi bisanzwe bigize ubuzima bw'igihugu, navyo bigize ubuzima bwa komine. Hariho cyane cyane ibisata nkoramutima, hariho nk'ibijanye n'inyubako rusange, amabarabara, amazi, ibijanye n'umuyagankuba cyane cyane mu gihugu hagati, ibijanye n'indero, amashure, amavuriro, ibijanye n'uburimyi n'ubworozi. Murazi ko ariho n'igihugu gifise agatimatima ko abanyagihugu benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi n'ibindi bisata nk'ivyo. Ibyo duheza tugashyira imbere tugakorera abenegihugu. Ibiba biriko birakorwa vyose tuba turimwo, na cane cane mwa wa mugwi utegura imigambi ya komine, abajenama baba barimwo uwo mugwi wagutse. Hanyuma turi kumwe n'abahinga ba komine turaja hamwe, hanyuma tugategura ukuntu ivyo twemeza, hanyuma komine igasigura kuko si bose baja muri uwo mugwi, haba hariho bamwe bivanye n'imigwi igize imigwi y'amaho igize inama mpanuzajambo ya komine. Abo rero biba bisaba yuko nabo bavyumva, hanyuma tukabica irya nino, umugambi uje tukabanza tukawusigurirwa neza twese hamwe, hanyuma tukawemeza twese twawuhurijeko, twanawusubiriye kandi kuwubaka kugira tuwuhe akanovera. Tuca tubanza tukaraba mbega umugambi wihuta n'uwahe, kugira umugambi wihuta n'uwahe ushobora gusahiriza abenegihugu na rya imigambi yose iba yavuye ku benegihugu, hanyuma ikaduga. Twe tuca tuja hamwe tukaraba ati n'iyi migambi wihuta n'uyu twonyarutsa kugira abenegihugu bashikirwe na n'ingoga. Nk'uko amategeko yatorwa hisunzwe irizwa nshingiro, hisunzwe kandi wa mugambi w'igihugu Vision 2040, akisungwa kandi na Programme Nationale de Développement PN2 révisé, akisungwa kandi na document macroéconomique y'igihugu ikorerako. Rero abenegihugu nibo imigambi ikorerwa, abenegihugu nibo bategerezwa kuvuga ivyo bakeneye gusumba ibindi. Hanyuma hatekanya ko hategeza kuba inama ku mitumba imbere yuko ca gitabo kigira imigambi ya komine gitunganwa, biva ku mitumba kuko birangurirwa abenegihugu ku mitumba bivanye n'ivyo umutumba wose uba ukeneye, kuko hari igihe usanga babiyumvire ko ibarabara barifise, bakiyumvira ko baha amazi bayafise, oro bakeneye ishuri. Nico gituma rero bamaze kwegeranya imigambi uko vyategezwa kugenda, imigambi imaze kwegeranywa ikaja hamwe, baca bayirungika muri zone nk'uko babivuze, hamaje muri zone akayitugana akayishira muri komine. Bamaze kuyishira muri komine, hariho abandi bategerezwa guca babazwa, hariho amasekiteri aba ari kure ataba iyo mitumba yagira ico avuga, ahantu uvuga nk'ugwaruka ukwago rukagenda rukavuga imigambi yako yorangurirwa muri komine, uvuga nk'abakenyezi, novuga nk'abagendana ubumuga n'ibindi. Ubwo n'uburero bukera ntanze. Hanyuma rero ivyo bimaze kugira komine, musitanteri niwe mutware wa komine, niwe abazwa ivya komine vyose, ubuzima bwa komine n'ibigize komine, aca ashiraho umugwi wiga vya bibazo, bakaraba ibibazo bisumba ibindi, vyoza imbere gusumba ibindi, kugira ngo hakorwe ivyo abenegihugu bakeneye gusumba ibindi kandi babona vyokoroha kuranguka. Rero twebwe
rimwe rimwe turahabagiye amakomine amwe bahamagara baduserukira natwe tukagira ico duterereye kugira ngo imigambi ya komine kugira ngo ijeho na societe civile nayo ikagira icivuze ikagira igahanura kuko societe civile na leta turakorana kuko turahanurana tugahanahana ivyiyumviro ingene ivy'igihugu vyogenda ni obligation bategereza kubikora bagahamagara societe civile kugira nayo igire iterereye na cyane ishirahamwe ryacu mu mashirahamwe aharanira intwari ibereye n'izindi nzego zose bereye ku rwego rw'umukuru w'igihugu bama baduhamagaye bakaduhanuza mu bikorwa bitandukanye bijyanye n'intwari ibereye ndetse n'ibindi umva na komine Muyinga twizana kagoye ko yoza iraduhamagara kugira ngo natwe twicyo duterere kandi turazi yuko atari inyungu komine yogira nta gihombo yogira kuko turazi yuko Oricome irafasha igihugu mugirabira igihugu bakora ibitari byo na cyane ku by'ubutunzi byo gusesagura amatongo y'igihugu n'ibindi cyangwa abagenda bagakebereza hariya cyangwa imigambi igakorwa kutariko cyangwa n'ibyo by'amasoko yatanzwe agatangwa atisunze amategeko kuko hariho ibyo bita code de marché public by'isunga kandi muri commune hasanzwe ari mu ntunganyo hariho umugwi ujejwe iby'amasoko nibaza musitanteri ko bawufise uwo mugwi rero urakinira ko ubunzura impanuro zitandukanye ahubwo ngize amahirwe ko waraserukiye Oricome turi kumwe aho tumarira iki kiganiro araza kurushikiriza ubaserukira ngaha muri komine kuko uyu mwaka ugira gatandatu ndongoye iyi komine kandi amanama bene aya tukaba twayatunganije kandi duhamagara abaserukira societe civile bose tuvangura mbere kenshi iyo bamwe tutabazi turaza tukanabicisha no mu masenge cyane ku maradiyo turafite n'iradiyo ngaha kugira ngo bose biyumve no bakarorero ko no muri ino minsi ureke ko ibikorwa by'iterambere gusa twaratumye ko abaserukira amadini n'amashengero abaserukira societe civile abaserukira imigambwe tugomba ko boduha abamambre babo bashobora kuja muri wa mugwi wigenge gutegura amatora sesi abaserukira Oricome n'abo twabonye ariko rero ndaza kugira amahirwe ubundi rero sinohavura mvuga ngo kubera iki basigura ngo tuba tutabatumira twe turabatumira ahubwo muri komine twari tuzi guserukira Oricome asangwa mbere novuga coco nuko burya intwaro zirakurikirana uko twatwara kiriya gihe n'ubu ketse ibindi bigenda birongera ko burya novuga muri Faransa yuko ni continuité uko rero musitanteri yavuze ingene imigambi y'itunganywa nuko nyene naco yatunganywa avuze kubera ku mutumba bikaduka gushika kuri province hanyuma bikigwa bakaraba mbega icabiri igihugu bakeneye cyihuta n'igiki ko ushobora kuba batoye imigambi mu 40 cyangwa 50 mugabo ugasanga bakorera n'uko yihuta bivanye n'iyo migambi ingene ingana izomara n'ivyo abene igihugu bakeneye ariko indi Oricome yavuze ati habateza kujamwo abana bakiri bato nibaza yuko turi kuri bariga imigambi baraba abene igihugu bose bariyumvira haba ibimuga baba abana baba basaza baba ubwoko bwose bararaba kuko iyo migambi yose ari abene igihugu kuvuga iyo igihugu wese yateza gushikirwa ari uwo migambi rero niko vyakorwa n'ubu niko bikorwa bandanya bikorwa kuko hari amategeko aba hari simusitanteri yicara ngaho ngo bavuge ngo dutoye ibiri kuko hariho amategeko yashizeho ingene imigambi itorwa n'ingene ikurikizwa rero kiretse ubu uko intara zagutse mugabo amakomine yanagutse mu rwego imigambi muri yanyu gusa ko imigambi ishobora kwiyongera kuko abazoba bakeneye ibyo bakoresha abiriko zo babwiye hari igihe rero turimo turarangura iyo migambi hagera igihe mu mafaranga komine iba yarategekanije kuyinziza ntibikunde gushobora kuyinziza haba mu makore n'amatagisi kumbe uwo mwaka amafaranga twakuye mu
matagisi abarimyi bashoye akakabura uzuba, ayo twokuye nko mu makori y'ibitungwa bigaterwa n'ikiza, hakaba n'ikiringo leta ifata ati ibitungwa ntibisubire gusohoka n'ibindi bishobora gushika komine aho yategekanye ku bafatanyabikorwa bakatubwira ati burya ko twari twizeye ko twokura amafaranga byagenze ko twari tuvyiteze. Mw'ico kiringo rero kubera turerekana ibikorwa tukerekana n'amafaranga bizotwara, mu gihe rero ayo mafaranga batabonetse birumvikana ko na vya bikorwa bidaheza ngo bikorwe. Ariko rero ivyo vyabaye, nico gituma mw'iri tegeko nyene ritegeka musitanteri ko buri amezi 3 atanga raporo y'ivyaranguwe. Ni mwayo maraporo rero aheza akaca ashikiriza abenegihugu ati burya rero twari twarategekanije ko tuzokora ibi, mwarabonye ko tutabikoze, imvo zatumye tutabikora zabaye izi. Aho rero iyo raporo y'amezi 3 mvuze ngo tubishikiriza abenegihugu, mbwa ntitubashikiriza nyezina ngo aribo tubishikiriza. Izo raporo z'amezi 3 tuzishikiriza abaserukira abo benegihugu abo batoye ku rwego rwa komine, abajenama ba komine. Mugira itegeko nyene naryo kandi ronera kandi rikadutegeka ko buri amezi 6 duheza rero tugashikira abenegihugu babwira ati rero burya mwaya amezi 6 wari twiteze ko tuzokora ibi, none twarose amafaranga kumva izi n'izi, twakoze ibi navyo tutakoze, nta mafaranga twarose mugabo twizere ko umwaka uza tuzoshobora kuyaronka. Turagira ari inama mu mpera z'ukwezi kwa 12 yo gushikiriza ivyaranguwe no gutanga raporo ku badutoye ku banyagihugu. Mu mpera z'ukwezi kwa 6 ari amezi 6 aheze tugaza kandi tugashikiriza iyo raporo abo benegihugu. Nuko rero muri rusange iyo bishitse hakaba imigambi iba yarategekanijwe ntishobore kurangurwa nk'uko abenegihugu baba barabishikirije natwe tuba twarabishikirije, imvo nyamukuru ni uburyo bwo kurangura iyo migambi buba bwabuze muco kiringo. Twebwe tumaze gutora umugambi mu nama ya komine tuba batweretse n'ukuntu uburyo buzoboneka, bwabishitse ku buryo ntibuboneke baradushikiriza icabitumye mu mezi 3 mw'ikomine. Hanyuma twebwe tukarabira hamwe, tukaraba icabitumye, hanyuma kubera uburyo uko baba buteguye butabonetse ntitwoca tuvuga ati uyu mugambi tuwice hanyuma dukora uyu, tuca tubanza tukawubangirako. Hanyuma nyuma y'amezi 6 numvise yuko tuca hakorana abenegihugu bose, hanyuma biciye ku babaserukira bamwe 5 batorwa ku mutumba baraza, hanyuma bagashikirizwa ibiriko birarangurwa, hanyuma nabo bagashikiriza ibyo batabonye bitagenze neza ku mitumba, cyane cyane ibyo baba twabemereye ko tuzoshira imbere, hanyuma tukabihuriza ko twese, hanyuma tugaca turindira mu mezi akurikira kugira turabe yuko uburyo bubonetse hariho imigambi yoja imbere, turabiye ku buremere bw'umugambi n'ibikenewe mu mitumba. Aho kuza gufasha ko iterambere ry'igihugu cyita gufasha iterambere ry'umuntu, ivyo byose biratuma rero imigambi komine iba yiyemeje itaheza ngo iranguke neza. Hanyuma yavuze ko inama ziba, inama n'ivyo iteko yatekanye yuko na conseil communalité zo kugira inama igihe kuri trimestre nyuma y'amezi 3, mugabo nkuko yabivuze iteko yatekanye yuko igihe hari ikintu babona bikenewe cyihuta batarenga n'amezi 3 baca batuma ko inama idasanzwe, hanyuma ivyo biga bakavyiga.
hari n'igihe perezida wa conseil communal atayibona cyangwa na vice ntayibona na secrétaire ntayibona, bamwe bo muri conseil communal barashobora kwandika bagaca bandikira umukuru w'inama ya komine, bakabona ko ari ibintu bikenewe byihuta. Hariho ibitigiri bitekanwa n'amategeko 23 banditse bagaca bandikira umukuru w'inama ya komine, nyuma y'iminsi 8 aba yabishuye mu gace baprograma inama ya komine bagaca biga ivyo bintu bavyihuta. Rero byo gukoresha amafaranga y'igihugu, kuko amafaranga n'ay'igihugu na hamwe n'igihugu, umwene gihugu ategeza kuronka raporo neza ingene amafaranga yamuvuye ko ayongera kamusubirako, kuko ayo mafaranga nimba hari hatekanijwe kubaka ishuri ntiryubako cyangwa ari kubaka rigacikira hagati, usanga ari ibibazo. Hari n'igihe rero usanga amakomine amwe amatanga amasoko aravye ka mwana wa mama batabishoboye, ibikorwa bigacikira hagati. Ivyo byose nuko umukujejwe gukurikirana ivy'amasoko muri komine cyane cyane musitanteri, kuko musitanteri waza ubuzima bwa komine bwose n'abajeje n'ama ya komine bagahanurana kugira ngo barabe ingene ibintu bigenda neza, abenegihugu babizigiye bakabashira imbere, babone yuko nyine bariko barabaserukira koko kugira ngo iterambere bari biteze rishobore gushika. Kuko urashaka gusanga hari nk'umugambi w'amatara, ugasanga abantu barinda amatara bashika bakabura, kuko sinzi ayo babaha muri fonike ko ingene aba ari orienté kuri mu migambi, ugiye kuraba ngene bije bingana n'imigambi ivugwa nk'inyungu nk'ubu tuvuze nka secteur y'ivya umuyaga nko gacora mu mafaranga aba ari yo muri budget, ugasanga ni menshi mu karondera aho byakoze ukabura. W'igihugu ugiye kuzodufasha kutuzanira amazi y'amabombo, uwo mugambi n'iki gisata muri komine Muyinga azogenda amadolari miliyoni 4 z'amadolari muco gisata. Ni ukuvuga rero tuvuga duti dutegerezwa kubandanya dukora ibishoboka kugira ngo abenegihugu baronke amazi, ko turazi ko amazi n'ubuzima. Iyo hatari amazi haba ingwara, haba isuku rike, turazi yuko hatari amazi ari igikorwa ari ikibazo. Ni Muyinga rero tukavuga ngo turamaze gukwiza abenegihugu bafite amazi akwiye, tubandanya dukora kugira ngo dushike kwihangiro ry'uko umunyagihugu wese atobura amazi, yaba yo kunywa cyangwa yo gukoresha ibindi bikorwa. Ikibazo c'amazi camweho cyaje rero gisangaho cyo gihe twe twagerageje turondera ishirahamwe ryitwa Sojia Satop kirashoboye kutugira amazi, ikayo mazi umva nashika ngaha mu muji gusa ko abenegihugu bose ntashobora kubashikira, kuko twumvise imyidogo abantu benshi baravuga ingenzi akavuga ati Muyinga ni heza ni sawa, ariko ikibazo c'amazi kiragoye kandi namwe muraza amazi abuze ni ikibazo nyene amagara ahungabana. Rero barabikoze mugabo gushika kuri iyi saha ntibaza yuko bitagikora neza, mugabo kibikora byarakora neza, bari badusayije badufasha. Ariko rero tugashima yuko hariho n'abandi bantu bari bigerageje kurondera amazi. Turafise nk'umuntu w'umunyagihugu birashoboye kuraba ahantu aduza amazi, turafise ahantu hari amazi araduza arayazana. N'ubu rero hariho n'uwundi muntu ariko arafasha gushahiriza kugira abenegihugu batonke amazi. Rero nicyo twosaba musitanteri kindi yokora kubandanya araba, kuko hariho usanga babishoboye mu kurindira yuko turonka iyo migambi y'abafasha. Rero n'abenegihugu usanga babishoboye. Rero mbise muri komine Butinda aho bariho umugwizatunga yararondeye amazi naha ayagurisha, ko nawe yakoresheje umutamu utari mutoya, umugabo wofumo yagura mugabo ukayaronka. Ko ikibazo c'amazi ni kuri muri Muyinga Sagasashwa Rumuri kirahari kandi kirakomeye. Hari igihe ico kintu cyo cihutirwa ugasanga gisaba uburyo bwinshi cyane. Urumva rero ico gihe gisaba uburyo bwinshi cyane, ugaca usanga komine ntabwo ifise, kuko sinibaza yuko yo cifata ubwo buryo bwose yari ifise ikibushira ku mugambi umwe, kuko naho twavuze yuko banza kuraba igisumba ikindi. Amazi nibyo ari imbere, mugabo wumvise inama yari karavuga bazofasha komine y'intara yoroka, kandi urumva nabo abo bantu bashobora kuvuga ati twaje gufasha
mu gisata c'amazi si ibintu bakora ubu nyene kuko baba bategura ibintu bita ivyigwa ugaca usanga nabo ariko baratumira ayo mazi ugasanga n'amazi agiye kuboneka nko mu myaka 2, 3, 4 gabo rero urumva hari ibibazo rimwe ari mu nyene ngibo naba bikeneye twese turabibona tuvuka ino tuvuka mu mitumba turabona ko amazi ari ikibazo cyane umugabo iyo kibazo gutwara uburyo burenze hari igihe bibanza kugorana umugabo igikenewe nuko abatware bamaze kubona yuko iki kintu kiriko kiragorana ariko twizere yuko impera n'imperuka bizogenda neza kuko uko Muyinga yari imeze ubuhetse ku mazi ubu si kwimeze harabaye akarusho gateye imbere tubaze yuko n'indi minsi rero ikibazo cy'amazi gishobora guhera burundu bino ntambamye gato nuko rimwe n'imigambi usanga yarateguwe itaba yarateguwe neza ngo barondere babahinga bita aba expert babanze b'icyo migambi bariko barategura yuko iteguwe neza hama aya mafaranga nayo leta itanga izotanga azanye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu nereko ndaraba muri budget nayo leta nabona ko ari miliyari zishika 21 zizohabwa amakomine yose muri rusange urumva rero komine itagize amapriorite abenegihugu bakeneye cyangwa ugasanga leta iravuze ati amafaranga turabaye nyuma yakoresha ngo manakaro nkaya umusitanteri avuze imiliyari 5 zo gushiraho umusezero ku kibuga abanyagihugu atubwiye kuri 51% ari bo bafise amazi umva icari gikenewe gusumba ibindi urashobora gusanga hari imitumba idafise amavuriro baza kwivuza ivyo ni ibintu bikomeye ku buzima bw'abenegihugu byari kuba priorite ahubwo niba byoshoboka umusitanteri avuga ati mbwa ico twatwekeneye kibuga imuyinga ati mwoduhindurira mukaraba yuko ziga miliyoni 5 muzoriyana handi kuko mu kindi kuko birakunda bitabaye birashobora kuba muri bagize revision budgetaire umugambo harateguye na procedure ndende zihari itegeko bararihinyanyuye gatonya rigenga amafaranga nyire rikoresha amafaranga isoko irashaka gutanga umwanya mutonya